Twese muri ino misi tubayeho tubona ingo zitakiramba zitakimara kabiri, rimwe bikadutera kwibaza impamvu ituma ingo zitakiramba. Hanyuma ugasanga bimwe vyarabuze ihero ry'imiti canke ugasanga rimwe nta nyishu iriko iraboneka. Bamwe ugasanga dushaka kurongora abandi ugashaka kurongorwa, ariko ugasanga twibwira duti kubera iki none zitakiramba natwe turiko turajayo canke abifuza kujayo bobo baba bashaka ibimeze gute ko mbona n'abariyo barira abariyo bameze nk'abagowe. Ariko nagomba mvuge iki kintu canke nagomba ndakubaze wewe uri kuranyumviriza, ese imbere yo gushaka canke imbere yo kuja mu rugo uze ubanze wibaze iki kibazo, wibaze uti ese shaka kuvyara, nshaka kubaka urugo canke ndashaka kugira umugabo canke ndashaka kugira umugore, numve ingene bimeze, mva nshaka guhonja numva ingene bimeze. Rero ni wibaza ibibazo bizotuma ugenda mu rugo uzi ico ugiye kurondera, kuko urugo canke kugira mariage ni iprojet iba yavyawe n'urukundo. Uriya mariage canke kurongorwa si urukundo, ahubwo ni projet iba yavyawe n'urukundo. Muri make uba ukwiye kwibaza ibibazo imbere yuko uja muri ivyo bintu. Abantu benshi rero tubijamwo kubera irari canke gushaka gushimisha umubiri canke gushaka kumviriza ingene bimeze. Ariko ico womenya coco uriko urategura urugo canke uriko urategura kuja kuba mu rugo, menya yuko urugo atari kuja muri misa canke urugo atari kuja gutembera, kubera ko mu rugo hariyo ibintu vyinshi. Nico gituma navuze yuko urugo ni projet, urugo ntabwo ari urukundo, kubera ko mu rugo haragera igihe urukundo ruzima hama hagasigara hakora ivyiyumviro. Niyo mpamvu rero uyu munsi nahisemo ko tuvugana kuri iyi topic, ariko hari impamvu nyinshi zituma urugo rutaramba, ariko jewe ndakubwira izo nzi. Nimba tuza kuba duhuje ugende twandikire muri commentaire, nawe nimba ufise ukundi kuntu bibona ugende muri commentaire utange igitekerezo. Ikintu rero ca mbere mwino misi canke muri iki gihe gituma urugo rutaramba kandi gikomeye cane, abantu dukunda kwirengagiza tubikora tukiri bato, ariko ugasanga nta gaciro tubiha, mu nyuma ugasanga vyaje kutugirako ingaruka. Nimba uri umwana w'umukobwa canke uri umwana w'umuhungu uri hagati y'imyaka 16 kugera kuri 25, ukaba uzi neza ko uriko urimenyereza imibonano mpuzabitsina, iki kintu uriko uragikora umenga uriko uriryohera, mugabo umenya yuko iki kintu kizokugira ingaruka nihagera ko ushika mu rugo rwawe, nihahura n'umuntu wawe ugashaka kuvuga ngo ndahisemwo uyu n'umuntu wanje, kubera ko uzosanga akenshi biriya bintu twakoze bitugaruka. Ese ndakubaza akabazo gato, wibaza kubera iki aba bavyeyi bakuze ba kera usanga baramba mu rugo? Ese nuko badahura n'ibibazo muhura navyo canke nuko badafesinga amadifikite aba mu rugo? Ahubwo ikintu ca mbere nuko abavyeyi canke aba bantu bakuze usanga umugabo yari yihanganye, umukobwa akihangana, abamamasho bakihangana, hanyuma yagenda kurongorwa ugasanga umuntu baryamanye nuwo nyene umwe, ntazi gutandukanya icyatsi kibisi n'icumye canke ntazi gutandukanya ibintu biriya, ugasanga mu bibatera ibibazo iki ntikirimwo, ahubwo baronderera inyishu y'ibindi bibazo ariko iki cyavuyemo. Mugabo nimba uri umwana canke uri umuntu muto umaze kwimenyereza ibi bintu bizokugora niwagera mu rugo, parce uzotangura gukompara, uzotangura kugereranya ati uyameze uku, uwo twahuye yarameze uko, twawe yarameze uku. Rero haza ibibazo bindi ukaca usanga utanguye kuba mudahuza, uvuga ati nakarewe nasanze umeze uku, nakarewe nasanze umeze uku, ariko vyatewe nuko wabikoze kera. Ugasanga n'ibindi bibazo bije, ariko kubera ko umuntu yashavuye atazi ibyo avuga, ugasanga avuga ati nakarewe nasanze barononekaye, undi ati nawe nasanze barononekaye, ikaba intandaro yo kuba mutumvikana. Undi nawe canke avuga ati ntabikora neza canke nta kigenda, ugasanga bibaye nabi. Niyo ntandaro ya mbere novuga ituma urugo rutaramba mwino misi, kandi ku makosa ukora utabizi bibaza ngo uri kuriryohera. Ikindi kintu ca kabiri gituma urugo rutaramba ni gushaka kurya ubuzima nkaho burangiye. Uri umujene canke uri umuntu muto, ariko uri kujana n'ibije vyose, ubuzima bwawe ntibugira iyo uriko buraja, ahubwo uriko uraprofita ibije byose ugashaka kuvyumviriza, ugashaka kubigenderamo. Ibi bintu ubikora umenga uriko uriryohera canke ibintu ubikora umenga ubuzima nubwo nyene, ariko umenye yuko impera n'imperuka, nimba wifuza kuzoja mu rugo uzorujamwo, hanyuma vya bintu byose wakora wari ubuzima nkaho urangiye, uvuga ngo nta myaka 100, ariko usange biriko birakugirako ingaruka. Akarorero, nimba ari umuntu ukunda kuryosha cyane, ugakunda gusohoka cyane, ugakunda kuja ahantu hazimvye, ugakunda kuba uri high nyene, uri kuri level yindi, ukaca ugira malchance ukarongorwa n'umuntu
umugabo canke w'umusore amahera atari kirenga, iki kintu kizogukorako cane kubera ko ico umuntu amenyereye nico aba ashaka. Wamenyereye kurya ibintu bizimvye, umenyera kuba mu buzima bworoshe kandi udakora, ikintu kizogukorako cane ku buryo niwashika mu rugo ugasanga bimwe wibwira siko bimeze. Nimba mwahora musohokana akiri umusore hama mwashika mu rugo mukavuga ati ubu ntako gaspia amahera, reka twicare dukore ama projet, aha ntimuzoshobora guhuza. Iki kizoba kimwe mu bintu bizotuma mudashobora kubakana, paske wewe nta kintu na kimwe ciza utazi, kandi umubiri uzoguma bigusaba, kandi n'abandi bagenzi bazoguma bakubwira ati wararongoye bacarafatwa canke wararongoye ntibashobora kuboneka. Iki naco ni mu kintu kizotuma urugo rwawe rutaramba. Jewe niko ndabibona, nawe uraza kumbwira muri commentaire ingene ubibona, ariko iki kintu kurya ubuzima nkaho burangiye nico kintu kiri mu bintu bituma urugo uzogira rutaramba. Ikintu ca gatatu aha gituma urugo rutaramba ni kuja mu rugo wumva ko ugiye muri paradizo, ukumva ngo ngiye mu rugo nanje ngiye iwanje ngo ngiye kuruhuka. Aha ni wagenda mu rugo, ni vya bindi twavuga aho bwa mbere, utateguye ico ugiye gukora, nimba ugiye kuvyara, nimba ugiye kubaka, nimba ugiye kumviriza ingene bimeze, ukagenda utateguye umutima n'umutwe, ukagenda wibaza ngo ugiye muri paradizo. Aha uzosanga uri kuribesha cane, uzoshikayo usange amagorwa aruta amwe yari ari hanze, bikunaniye kwihangana kuko uzoba wagiye utazi ico ugiye gukora. Niyo mpamvu kera wasanga bavuga ngo umuntu ngo agiye kubaka ni ijambo risigura kubaka ibitariho. Nta mufundi n'umwe yo kubaka inzu kandi ihari. Bivuze ngo nimba ugiye kubaka, mugiye gufashanya n'uwo muntu wawe mwubaka ubuzima. Rero nimba wibaza yuko ugiye muri paradizo niho badakora, niho wumva ko ugiye mu munyenga, iki kintu niwagenda ucihenda ko uzosanga uriko uribesha cane, usange bikunaniye kubaka urugo kubera ko wagiye uzi neza yuko usanga ari vyuzuye. No kuvuga ngo menya yuko ugiye kubaka. Rero mu gihe ugiye kubaka ushobora kubaka bikanka, ariko ugashiramo ingufu zawe zose kugira ngo ushobore kubaka ibintu bikomeye kandi bihagaze. Niki ni kimwe mu bintu bituma urugo rutaramba, mu gihe wagiye mu bintu utazi, mu gihe wagiye mu bintu kubera ngo ushaka gushimisha abana, ngo naka nawe yarambaye ikanzu yera canke naka nawe yaravuye iwabo birakunda, ariko ukagenda kubera gusa kuva muhira. Iki naco ni kimwe mu bintu bituma umuntu aba mu rugo imisi mike kandi yabikoze umenga ni blague. Ikintu ca kane novuga arico ca nyuma gituma ingo zitaramba ni ukwizera social media cane kurusha ubuzima ubayemwo busanzwe, kubera ko kuri social media canke kuri reseaux sociaux duhuriraho n'ibintu bitandukanye kuja dushaka kuvyapurika mu buzima busanzwe. Rero mu gihe ubuzima bwawe bwose uri kubufatira kuri social media, kandi uzi yuko bashobora kweditinga ibintu canke kandi uzi yuko umuntu ashobora gufakinga ubuzima, hama ubuzima bwawe ukaca ushaka kubukompara n'abandi bantu utazi ariko wamubona ku ma social media, iki kintu kiratuma utubaka kabisa. Iki kintu kiratuma udashobora guhagarara gufata ingingo ku buzima bwawe. Nimba ubonye umugore yahukanye canke nimba ubonye umugabo yataye umugore, ukaca ushaka kubifatira ko ngo bikubera icigwa, ego sometimes ushobora kubera icigwa, mugabo mu gihe ubihaye umwanya munini ibi bya social media ntushobora kubaka na bukebuke, kuko uzokwamubona umenga hari ikintu ubuze, uzokwamubona umenga hariho utarashika, bituma ushira kuri pressure umuntu mubanye, bitume wumva umenga muri aho wari ukwiye kuba kandi wari mu rugo rwawe. Niki kintu ni kimwe mu bintu bituma ingo z'ubu zitaramba. Iyi social media ukoresheje nabi igukoza ibara. Rero jewe nuko ndabibona. Ubu nimba ufise ibindi bitekerezo, ufise ikindi kintu wotanga, ugende muri commentaire utwandikire. Jewe wumva ni Roy Jeff kuri Jeff Jimanda, nimukora subscribe, duhure mu kiganiro gitaha. Ciao ciao.